Inshuti namwe bakunzi b'ikinyamakuru cyacu cyanyu Salam TV mudukurikira mu kumbuga zacu za Facebook, Instagram, YouTube n'ahandi hose ducisha inkuru kaze Mukiganiro The Pushers aho dufise umutumire dasanzwe umutumire w'umuhinga mu vyerekeye umuyaga nkuba. Turabaramukije cyane. Ego murakoze cyane. Izina ngo nitwa NZISABIRA Bosco. Kabambanga muri commune Nyabiraba umutumba ni Mugenda mugaha turi ni ku mutumba Nyaruheke. Hama nkaba nsanzwe nkorera muri bintu by'umuyaga nkuba gukora umuyaga nkuba ama micro-barrage mato ahantu iwacu kubera tutagira umucanwa wa regidezo. Ego ikiyumviro cyo kuzana umuyaga nkuba ubu wagitanguye gute hano hantu? Bo ikiyumviro je nkimara kubyiga mu 2006 byangumyemo mugabo nkabura uburyo. Rero muri buke maze kukibwira abantu bo ngaha mu kibano baravuga ati ibyo oye nimba bishoboye nikaze barantera intege ngiye kubikorwa uko nibikorwa bisaba akazi ko kwitanga k'inguvu bigasaba akazi k'ubuhinga bakaza tukirirwana atamahera mpahenda bahemba ibikorwa ngenda ndabikora hajya mwabonye hajya nagomereye mu ruzi hajya narigwa ndubaka bene gihugu bakaza bakampa amabuyi bakanzanira isima ibikorwa bikagenda neza cyane ndabona urumva barantera intege ndabona ko ibikorwa babikunda. Ego abajejwe intwaro basanzwe bakwakira gute mu kibano ndetse no muri nahantu muherereye? Kuri abajejwe intwaro bavyakira neza cyane. Ego kuko ndabiraba niyo ngiye kubatura iciyumviro nk'ibikorwa mba nkeneye barakimfasha neza cyane baracakira neza cyane baragikunda. Ego hasanzwe hariho ikigo payeje kije gushigikira imigambi yo gwaruka n'ubuhe butumwa wobaha kumbore bashobora gusahiriza impano ingabire yawe yo kuboneshereza ahantu hatari hake mu Burundi? Bo no kuvuga ibyo rero biri mu bintu byagiye binyongera ingufu ukuntu byanyongeye nguvu hari igihe hari haheze umwaka president ariko ubutegetsi aca yagira umunsi mukuru wuko Imana yamufashije akaba amaze umwaka arongora Burundi. Hari ijambo yavuze cyane niryo byanyongeye inguvu uko nari nagiye ndabiheba kubera uburyo ngahiga kubera uburyo buke kagenda ndabiheba nkabikora buke atari cyane. Yavuze ijambo rivuga ati umuntu wese afise impano yoba yarajyamitse canke yaracuritse muri we nayivyura ayihagurutse. Iryo jambo ryaranyongeye nguvu ku buryo nagiye gukora n'umuvuduko n'abantu baravuga ati none wewe ufashwe n'ibiki wamengo ni nk'ibisazi. Iryo jambo n'ubu rindimwo rimbiragiramwo rero kubera nkawe ndazi ari we muvyeyi watwego gwaruka ndizera ko nk'ubu oya amajwi yacu namwe mushobora kuyashikana imbere akayumva canke nabandi bo bashoboye kugira ico bafasha nkuko ndazi bishobora kubonekana ku masanamu yanyu. Nukuri uwogira ico afasha urane ibyo gufasha biracahari ni ibintu bitaratera imbere bikorwa na jewe nyene romba ni ibintu bitaratera imbere byo gufasha urane birakenewe birahari inyubako ibikoresho. Ego hano mu kibano abantu sanzwe bakiriza basanzwe bakuriha nkuko tubona mu mpinga itandukanye regidezo yakiriza basanzwe bariha amayinite n'ibindi. Ego barariha hariho ukuntu kubera ari ibintu bitaratera imbere dushira mu migwi no kuvuga umuntu wese ntabure umucanwa kandi afise intozeye afise uburyo buto canke bukuru kubera ata ibintu byo guharura umuyaga nk'ubumwe wese abakoresheje umuntu wese turavugana ati wewe nimbara itara rimwe nimbara amatara biruri haya nuko dusanzwe tubigenza. Ego bari ku kwezi? Ego bari ku kwezi. Nimba atari banga ubu wakiriza imihana ingahe? Bo imihana irababijana shikijana ku kwezi urumva ashobora kuronka amahera kwiriye ibyo utayo warakoresheje mu kugira zijya nsinga na bije bintu byose twabonye hahantu? Bo oya ntiyashobora kuboneka kubera uburyo buto muri rusangi imitahe mito nkora bito kandi bigatuma nkora mpombo. Wabonye nk'amapoto ni biti bidakomeye cyane usanga igiti kimara nk'amezi 6 kikaribwa n'umuswa kigahenuka uduhera nagiye ndonka mu mezi 3 kikaba kigize gute nkagenda ngura ibiti amatsinga ntiturashobora gura amatsinga yateye imbere aho urutsinga rushobora gukubita nk'imyaka 5 rukora
ariko usanga twama duhindura amatsinga, niyo ni intambamye ituma ntatera imbere ngo nshobore kubona inyungu byihuse. Ego uyu munsi hasanzwe hariho hasanzwe harateye imbere, hameze nk'abatera imbere uburyo bwo kubijanye n'umuyaga nkuba mu bahinga ba regidezo. Ubwo muhora ubegera ku buryo bw'abakubwira ati aha n'aha n'aha kumbure bishobora gukinga impanuka, abanyagihugu ntibabigiriremo isanganya, kuko tubona umuyaga nkuba n'ikintu iyo kidacunzwe neza kiri mu bishobora gusinzikariza ubuzima bw'abantu. Ego ubwo buhinga burahari, harinze haba nk'impanuka n'impanuka yoba ari isanzwe, dufate nk'ubu n'igihe giheze nta n'impanuka yiraba. Ego ubuhinga burahari. Musanzwe mukora nabo muri regidezo ku buryo bwaho mushobora guhanahana impanuro ati aha n'aha n'aha bigenze uko n'uko n'uko? Oya ntidukorana, mugabo turafise aho tuvoma ubumenyi, Uyu munsi ari abantu usanzwe uforoma ku buryo bwaho ni washobora kinjura gatoya cyangwa ugakubitira mu mahanga bazosigara barakwakiriza? Ego cyane barahari, kuko ubundi bwose ndanahama, ndafise utundi tuntu usanga mba ndimwo umuntu ashobora kuba atahari, ndafise abahari. Ego barahari. Ubu ufise ugaruka burungana gute uforoma bijanye n'umuyaga nkuba? Nk'ubu ndafise babiri bari ku kivi, hariho n'abandi bamaze gusa n'ababitahura, hariho ibindi bintu bagiye kwiga ibintu byo gusudira, kuko tugomba nk'abyo bintu byo mu mashini ya tribune n'ibyo twikorera, ku buryo tuzoba dufise abahinga. Kare nk'ubu najana amapra ngasudiriza, nkabaha ibyuma, nkabereka ngene bakata gasudira. Ubu rero ngomba ko twe tuzovyikorera dukoresheje abahinga biwacu gusudira ibikoresho by'iwacu. Ego hasanzwe hariho mu mashuri yisumbuye igisata kijanye n'imiyaga nkuba ndetse no muri kaminuza. Ubwo bamwe muri abo banyeshuri bo bariko bararangiza amashuri bo kwegera woshobora kubasangiza ubumenyi nabo bakagusangiza ubwo bakwiye kwishura ku buryo bwashobora kubyaza umusaruro hamwe Uburundi bwose bushobora kwanza amatara. Ego ahubwo rero n'ubu n'uwovyumva ndamuhaye karibu, kuko jewe ubwenge cyangwa ubuhinga nsanzwe ndabifisemwo, sinubwo ngomba kwigumanyako canke kwisangiza, ahubwo nkabo nibo nkeneye cyane, kuko nabo bafise ibyo bize ku ishuri, nanjye ndafise ibyo nize ku kivi. Nukuvuga tubiteranije twakora ikintu kizima gose. Nkuko nabibereje rero guhera hari ya ruguru hose, hamwe na yugurura y'amazi nkongera nkugara mu ruzi, yose mba ndiko ndayarungika ngaha. Aha rero iyi nzu niyo ubuhinga bwose buherera kuva hariya nja mpingurira umuriro ngaha, mbereye kuri iyi mashini iyi ndayishiramwo amazi ikabona kuzunguruka, izunguruka amasaha 28 kuri 28. Imaze kuzunguruka ihereza iyi fatanije n'iyi kuruwa, aha nkamara kuronka umuriro. Maze kuronka umuriro ngaca nkoresha ijya vane nkaregera, nkabona yuko umuriro ari sawa. Aha hariho vizibe nyanduza ngaca nshiramo ngaha, maze ugeza ngaha nkabona ko urutonde ari sawa. Maze kubona ari sawa rero ntangura guhereza mu matsinga irinye yose. Wabonye uko irinye zigenda zikurikirana, zose ziva ngaha muri iyi nzu. Nukuvuga byose iyi niyo centrale. Ego novuga ko ariyo centrale kweri byose bihurira. Urabona bisanzwe akazu karabayabaye, nakantu gakeneye ubufasha kweri. Nuburyo nyene novuga bubayabaye nyene, urabibona nawe uko imeze. Nukuvuga ngereranije kuko narubatse iranasiduka, n'ubu urabona hagiye irafise frisire, umwanya n'umwanya ishobora guhenuka. Karamaze kuntwara nk'amafaranga arenga umuriyoni ari aka kazu nyene. Ego wowe ufise iyihe ndoto mu gihe mu Burundi hakiri ahantu henshi hakiri kizima nuko mu myaka 5? Nakuvuga ngiye kuraba amasoko n'inzuzi dufise ngaha mu Burundi ahantu ntemberera, duhereye mu komini wacu. Nukuvuga ngomba gushika kure, kandi yuko zishobora kubishira hamwe cya koperative ikomeye cyane ibarurangirango mu byo muyaga nkuba. Ego ubona umurindi uriko mu myaka 20 uzoba wakiriza hano angana gute? Igihangiro ry'imyaka 20 ntituragiha neza, kuko hariho ibyo usanga tutarashikako.
Yego hariho urugero tushaka kugira ngo tubone ko twokwihihangiro ry'imyaka 20 nk'ubu dufise ihangiro ry'imyaka 5 ko muzoba mu myaka 5 ko dushobora kuba dufise umuyaga nkuba ku buryo ata muntu n'umwe yo kuyumvira gukora ikintu na kimwe ngo byanke n'uwo ugira nk'agahinguro gato yashobora kugakora. Ego uyu munsi asanzwe ari abantu bavuga ati dukingira ibidukikije kugira inzuzi zigume zizana amazi n'akaye kamotera abarundi mu bijanye no gukingira ibidukikije kugira inzuzi zigume ari nyinshi haheze hahingurwe umuyaga nkuba mwinshi. Ukuvuga hariho uko bavuze ati ku metero 50 uvuye ku ruzi kutaharima amashamba guca imikobeko ku misozi hejuru ndi mu bantu batari kiyambere narasabye n'ifirimbi hageze kuwa kane nije ndaribuza kwera. Uyu munsi wohura n'umukuru w'igihugu muri imahana yifuse kwakiriza amatara abantu uwo musabiki. Yego duhuye n'umukuru w'igihugu nomwereka nk'icambere nomwereka intege nke zanje mfise mu buryo nk'ubu urabona nabatembereje mwabonye ibikoresho mfise ni bitoya ni bihuye na jewe nyene uko ngana no musaba aho yoshobora kumfasha kubijanye n'uburyo. Nakaye kamure utera uburundi n'abarundi kumbura abarundi cyane cyane bifise mu ntumbero yo gusahiriza iki gisata cyo muyaga nkuba gisanzwe mbere ahantu hatari hake mu Burundi asanzwe hakiri kizime igize zitarashikana mu muyaga nkuba. Nukuvuga hari abantu usanga bafise uburyo ugasanga nta migambi canke barabura imigambi bo bushiramo. Muri rusange hari abantu bafise impano nyinshi zitandukanye kandi usanga babura uburyo bwo gukora izo mpano kandi zogera ico zimariye igihugu n'abene gihugu ko nk'ibi bikorwa byanje bifitiye akamaro keshe abene gihugu gusumba mbere jewe ubwanje. Abene gihugu iyo ndi ni gukora hakagera umwanya nibo bandonde ati mbega twari tuzi n'ikibazo cabaye toya nije ndi mu buhinga mbona aribo bahangayika cyane kurusha jewe. Urumva rero bora bankuwo babishoboye akegera abantu bafise ubuhinga nk'ukuntu batagira imitahe bagashira mu kuboko byo bavyiza cyane kandi bitse. Ego ibi byose waratanguye gukora wowe bitanguye ryari kwakiriza abantu byo byagutwaye uburyo bungana gute? Bisanzwe biratwara uburyo butari butoya cyane hama nk'ubu ndabimazemwo ntanguye kubishira kurahurira bene gihugu ndabimazemwo nk'umwaka cy'amezi 6. Yego byo bimaze gutwara uburyo bungana gute? Oya nk'ubu ngaha sino bitahura nk'ubu sino kubwira nk'ingaha n'ibintu bisako noraba. Yego hama mahera bakuriya ku kwezi ubona ushobora kwisumamo ku buryo bwaho wo kwiza umuyaga nkuba ahantu hatari hake? Oya ntibyo kunda kubera bya bindi nyene nagenda nkwereka ya mapoto dukoresha akiri mato yasaba ko kuma tuyasubiriza keshi ya matsinga tutaragera ku matsinga yameze neza bisanzwe ndacari nk'umuntu wo gufashwa uwo mfata mu mugongo. Nayo mpamvu nkamwe mwakoze cyane rijwi ryanje ryoshika kure bakabibona urana nk'ijya nyubako iracasaba gufatwa mu mugongo sindagera gukora novuga nkora nunguka kuko utwo ndose ibindi bikeneye nico naguze ubwa mbere kiba gihetse giti kiba gihenutse inzu iba yihenutse sinzu ikomeye mfise rumva ndacakeneye gufashwa nta kintu nshobora kubona nanje ngo ndakuyeyo ndajanye nimba ndaririye uno munsi jo ndarisubiza ndarikuye ahandi byasubiye kurikenera kubera iki nakore ata poto ishobora kumara imyaka 5 imyaka 10 mfise nta rutsinga nshobora gukoresha gihe kinini. Yego je nitwa ndiho kubwayo nezime nkaba mvuka ngaha ku mutumba Mugendo muri make ndi mu bantu bakenguruka cyane ibikorwa by'umuyaga nkuba wa NZISABIRA Bosco kandi natwe byaradutangaje n'ibikorwa yakoze ubwa mbere byadukera amakenga mugabo ubu turabishima yarateye intambwe n'agatelefone turagasharija turaraba agateleviziyo ubu ni ibintu bimeze neza turizera ko mu minsi y'imbere azoba afise ibintu bitanga umuyaga nkuba mwinshi.
Jene twashimira Imana Anna Marie Makire ku byiza bijanye n'umuyaga nkuba twebwe byaradufashije gose turanezerwa mu muryango bivanye n'ukuntu twebwe byatugora bijanye n'abana bacu bari kwishore byaratuma abana batamenya bariko bariga bikabagora ibujira zimba biratugora cyane mugabo kugeza ino saha nakakanya ubu ni sawa no kuri turamerewe neza mu bana barafatikaye turamureka mu gikoni tuhaye turateka bikadufasha cyane umuntu yarakora tujyana turiya ntibidufasha ntibitunanira cyane nta matara twigwa turakoresha twebwe ubu yaho turi turanezerewe cyane dukoresha umuyaga nkuba nukuri twebwe turanezerewe turashima nukuri umuntu yabidukoreye nukuri aragahora gutyo Imana imwongerereza umugisha n'ubumenyi murakoze. Ego uwo busanzwe wigisha abanyabene igihugu bo bari ngahati ntimwegera hanaha mwosanga mugize isanganya. Ego ibyo barabizi n'imbere yuko hari uwo ndahuriye ndafise ingene manza kubigisha bakabitahura iby'umuyaga nkuba. Nta sanganya biratera. Oya nta gikwere. Kumbura ati abantu bakaca kuvuruga ibintu bakabica. Oya nta biraba. Bosco tubashimire cyane. Yego murakoze cyane namwe. Yego twizire ko mu myaka 5 muzamwakiriza iyindi mihana ijana nyene. Yego n'amahinguriro mbere tuzoba twamaze kuronka n'abahingura. Ibyo turabyizeye cyane kandi namwe murakoze kuba mwadutembereye. Irijwi ryacu murishikane kure abogira ico bafasha babonye bijya bikorwa turimwo. Yego cyane murakoze. Ubutumwa ku banyamitaye bafise imitaye myinshi yo gushira mu kwaruka. Ni kuvuga impano zirahari. Reka ngire ko ndanatumirira n'ugwaruka rushobora kuvuga ati nta ikintu mfise nokora nta mitahe ni gutangura ibintu byose utangura muri bukebuke bijye bikorwa byose nakoze nta hantu je mfise umushahara mpembwa ku kwezi biri mu gukora nitanga naho duhura we wikoreye umuzigo ndakubwira ati zankwakira akwakira nkora akazi kose no kuvuga nta kazi ngaya ngasanga bijye byose ntabikoze rero n'ugwarukana rutumira gukura amaboko mu mpuzi cyambere umwete uhaye ukora kandi n'abantu baragushigikira babonye uri ku kivi yego raba nk'ubu namwege mwaje murangendera kubera iki kubera ndi ku kivi ama abafise imitahe kweri nibagerageze baze bararaba nk'ibiganiro hari abantu bacisha ku biganiro ugasanga umuntu arafise projet hajya nasanze no kuri Imana itanga kwisha ishobora kuguha ingabire ukaguha ibintu ushobora gukora ugashobora amafaranga undi nakagira ibifaranga agacabura umugambi abikoresha yego murakoze cyane. Akajambo kanyobwira abakunzi bahise nawo media akajambo kanyuma no babwira n'ukuri no gushima no gukenguruka nkavuga ati muragahora muratugenda nejo muzogaruke kandi nabandi mubagendere mutera imbere gose sawa.